Mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye mu mpande zine z'isi. Ndabahaye ikaze kuri TV Mozi Sonyews, dukurikirane twongere dushigikire ibiganiro bitandukanye bica kuri iyi chaîne. Sonyews bisigura indoto, Ivyo rero ibiganiro tutoshikiriza ni ibiganiro bitandukanye vy'umwidagaduro, vyo kwidagadura, ibiganiro biza bifasha ugwarukana cane mu kuronka ubumenyi kubiba hanze y'igihugu. Muri Afrika dufise ugwaruka rwinshi cyane, ariko n'ugwaruka rukeneye kumenya vyinshi kugira ngo rushobore kwiteza imbere. Ndabahaye ikaze rero kuri TV Mozi Sonyews mu biganiro tugiye gutangura mu minsi iri imbere, na cyane ubuzima bw'abarundi baba hanze y'igihugu cy'u Burundi, abarundi baba mu bihugu vyo mu karere, ibihugu vya Tanzania, vya Malawi, Zambia, Namibia, South Africa, na cyane muri Mozambique. Nkaba mboneyeho n'akanya ko kubaramutsa mwese amahoro aho muherereye hose. Ndaramukije abarundi bari muri Lilongwe, abarundi bari mu Zuzu, abarundi bari Blantyre, amahoro abane namwe. Ndaramukije abarundi bari Rusaka benshi cyane bakora ubuzi butandukanye. Ndaramukije abarundi bari mu gihugu ca Mozambique, Nampula, Tete, Beira, Maputo, abarundi bari Namibia, abarundi bari South Africa mu bisagara bitandukanye bya South Africa. Ndabaramukije mwese nongera ndabaha ikaze kuri iyi chaîne ya YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kugira ngo dusangize abarundi bari mu Burundi canke bari mu bindi bihugu vy'i Burayi na Amerika ubuzima n'ibikorwa bigamije guteza imbere Uburundi, na cyane muri yambona kazoza ya igihugu cifasha muri 2040 n'igihugu giteye imbere muri 2060, kuko natwe ntitwasigaye inyuma. Impamvu hategurwa ibiganiro nk'ibi no kugira ngo abarundi bari mu mihingo itandukanye nabo bagire ishusho nyayo ubuzima, ibikorwa n'imbono n'indoto z'abarundi bari muri ibihugu vyo mu karere, kuko tugerageje kuraba n'abarundi bagaragaramwo cyane ugwaruka arigo igihugu cyacu rukeneye kugira ngo ruje mu bikorwa by'iterambere. Ariko kandi kuba bari muri ibi bihugu vyo mu karere biboneka yuko aho bari hose barangwa n'ibikorwa, kandi nk'uko tubizi abarundi bafise umwete. Ivyo bikorwa bibaranga nivyo igihugu cyacu gikeneye kugira ngo dutere intambwe tuva aha tuja aha, na cyane mu iterambere, mu bumenyi, kubera ko ibihugu vyo mu karere birimo abarundi benshi cyane bagizwe hanini n'ugwaruka. Mugabo abarundi ntibagaragara
indoto zabo, ibikorwa byabo ntibigaragara. Ari nacyo gituma dushaka kuyibasangiza kugira ngo tugire ishusho nyakuri, tugire imbono imwe, baba ugwaruka bari mu Burundi, ugwaruka ruri mu mahanga. Arico gituma na cyane cyane habayeho gushiraho ibikorwa bya diaspora burundese. Mugabo iyo bavuze diaspora burundese umengo hariho abantu bumva yuko batari muri yo, na cyane cyane bakumva yuko bavuze diaspora bumva abantu babi Burayi, aba muri Amerika no mu bindi bihugu bitari byo muri Afrika. Ariko tugiye kuraba ibihugu byo muri Afrika navyo birimwo ugwaruka rwinshi cyane, kandi nago rufise ico rwoterera muri yambona kazoza. Igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu iteye imbere mu 2060. Mu kugira ico go rufasha hari ivyo tuba dukenera kumenya, hari n'intambamyi ugugwaruka ruhura nabyo. Ibyo byose bizohurira mu biganiro bizoca kuri iyi chaîne, aho tubasabye kudukurikirana no kudutera intege, na cyane cyane gukurikirana iyi chaîne ya YouTube TV Moses Sonyus, kugira ngo ibiganiro byose bica kuri iyi television bibashikeho atankomanzi. Ndabahaye ikaze rero, nongera ndabashimira cyane, na cyane cyane amaze kuba bakurikirana iyi chaîne. Nkarabamenyesha yuko iruhande y'ivyo yo kugaragaza imbono, ivyiyumviro n'indoto z'ugwaruka ruba mu bihugu vyo mu karere rw'Abarundi, hariho ibiganiro bitandukanye bica kuri iyi chaîne vyerekana imico n'akaranga k'ibi bihugu vyo mu karere, aho hazoca ko ibiganiro vyo mu ndimi zitandukanye vyo muri ibi bihugu vyo mu karere, haca ko ibiganiro na cyane cyane vyigisha, kugira ngo natwe abanyafrika twumve yuko dufise ico twoterera kugira ibihugu byacu bitera imbere. Ivyo navyo bikadusaba inguvu nyinshi, ari naco gituma dushaka yuko duterana intege mu byo turiko turakora kugira ngo dushike kuri rya terambere. Murakoze cyane. Ciao ciao, mubandanye mukurikirana ibikorwa n'ibiganiro bica kuri TV Moses Sonyus. Imana ibahezagire.